umupfuzwa aza gutora murabona umupfuzwa aza gutora nuko ataba afise imyaka ikwiye kuja gutora kubera iki yenda musaba amategeko yenda muraba hari liberté politique aba afise yaba yarayifise abapfuzwa none mwebwe mumaze gutandukanya uwamaze gukubitwa intahe mu gahanga n'utarakubitwa intahe mu gahanga ntimuzi kubatandukanya mu gifaransa bavuga epezime inosa umuntu ataracira urubanza none uwacira urubanza irego mpawe none ntimwumva yuko bapfunze none leta hari responsibility zigari mufise abasigaye umuryango rero mwitegeye n'ejo mudahebe ntajya usaba gukora ikosa kuko murumva ingaruka zo gukora ivyaha muravyumvise ico n'icigwa muravyumvise ingaruka zo gukora icaha ntusubira kuronka uburenganzira bwo kwidegemvya nk'abandi leta ugaburira kuko muri umuntu hagati y'akazina muntu gabo umenye yuko ahandi umuryango niwo kugemurira urumva rero ragira abantu bose mwumva ingaruka z'icaha muri ijambo ry'Imana avuga ngo ingaruka y'icaha urupfu muvyumve rero no mu gihugu no Imana yonyene ingaruka y'icaha urupfu ku Mana nyene ikigowe nyene vyose none mwumva ko abana b'abantu naho bimeze gute kandi mumenye ko leta ikorera abenegihugu bose none murazi burya ikintu ca mbere leta yitaho gukingira uwakozweko n'icaha ico bita victime niwe muntu wa mbere leta itegerezwa gukingira ico gituma rero leta ntiraba umuntu umwe iraba igihugu cose abakozweko n'icaha n'abo kitakozeko urumva bose baguma leta ibakurikirana ubwo wakozweko n'icaha urumva nawe nyene aca afatwa urundi wese arafise uburenganzira bwo guhabwa aho ibisekuru vyiwe biri arabifitiye uburenganzira jembe narinzi ko bazomuzana mu Burundi ivyo narinzi kandi je ndazi yuko baci bavuga ngo boraba rero ngo leta vyo iko gisaho kuko bari bazi ko leta itokwende mugabo umuntu wari wese afise uburenganzira bwo guhabwa ahari ibisigisigi vy'abasekuruza n'abasekuru abifitiye uburenganzira rero abantu ko atari kibazo kandi nakubwiye yuko no kumbaza bari bakibajije nakibishurako mu miryango kandi birabanezera